nimuhorane n'umukama yongera ahorane nawe. inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. N'abasoma mukama. Umunsi umwe hari ku isabato Yesu aca mu mirima y'ingano, abigishwa biwe nabo bahita baraha udushishi twazo. Abafarisayo rero bamubarira bati, eheraba ni kuki bakora ikizira ku munsi w'isabato? Yesu nawe abishura ati, ntimwigeze musoma ivyo Dawudi yakoze igihe yari yaburaniwe ashonje, we nabo bari kumwe. Yarinjiye mu ngoro y'Imana hari ku musasedoti mukuru Abiyatari, arya imikate y'imperezwa, kandi abasaseredoti ari bo basa bashobora kuyirya. Arongera ayigaburira abagenzi biwe. Hanyuma ati, isabato yagiriwe abantu sibo baremewe isabato. Nico gituma umwana w'umuntu aganza n'isabato nyene. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere turacari mu ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi. Uyu munsi turumvise ijambo rikomeye ryaho uyu mwanditsi atuyagira ku bijanye no kugumya ukwizigira guhoza ko. Ijambo rifatanye no kudacika intege mu kwemera kwacu, kudacika intege mu gukora ineza. Muvise ingene yagiye arabitubwira mu buryo buhanahana, icyo twita quarticula, la dynamique y'ingene ivyo bintu bihana. Akagira ati, ntimurambigwe no kugira neza. Birashika abantu tugashobora kurambirwa no kugira neza, no kuba abantu beza. Ati ivyo mugabo bigashingira hehe? Ku kwizigira. Uko kwizigira nako tugere Kristo. Murazi ko ijambo ryo kwizigira ari ijambo rikomeye, rinogira ntiritwaye umuzirikano wose n'ubuzima bwa Eklezia muri iki gihe iriko irahimbaza yubile y'imyaka 2025 ibonye izuba. Iryo jambo ryo kwizigira tugerageze kuritandukanya n'irindi, sinzi mu Kirundi nibishoka vyumvikana neza. Hari ico twita l'espoir, nico twita rero mu mvugo y'ivy'Imana l'espérance. Ivyo bintu bibiri ntibisa. Ngira ngo abazoza mu ihwaniro ryimirije ry'abatanguye umugwi wa mbere w'abatanguye guhimbaza yubile hariya muri Cathedrale, tube turabatumira yubile y'abakorera mu vya communication, tuzobigaruka ko cyane. Gutandukanya l'espoir humain et l'espérance comme vertu, une grâce de Dieu. Bitandukaniye hehe gatonya mende bacishiriza ko murahiriwe mwebwe mwama mwatanze abantu mu bintu. Ibintu sinzi mu kindi ngene twobivuga, tuvuge yuko l'espérance ari ukwizigira. L'espoir nayo tuyita umwizero, sivyo? Espoir, umwizero, ni bimwe usanga umuntu yumva ko bishoboka kuko kumbure abonye n'ibimenyetso mu muntu ko ivyo bintu bishoboka, mu bwenge bwiwe, mu bushobozi bwiwe, mu tugaraga ifise canke mu kungena ibintu biriko birahanahana. Kagira ati naho bikigoranye, il y a de l'espoir, iri fonde kuri ibi nibi mugabo bishingiye ku bushobozi bw'umuntu. Aho kantu murakumva, bishingiye ku bushobozi bw'umuntu. Aho l'espérance nayo sinzi ko mwumvise mumanutse mu yindi articulation uyu mwanditsi yavuze, ngwishingiye ku ndahiro y'Imana. Bivuga yuko hari ibintu twizigira, hamwe mbere baca bagira bati espérer contre toute espérance. Twizigira kuko ari ndahiro y'Imana. Imana itabesha, Imana itibesha, kandi Imana itananigwa. Ukumira ku kintu kugira uti iki kintu Imana yarakirahiye mu ijambo ryayo muri Yesu Kristo,
yarakiraye kandi turabona ingene cyagiye kiraza mu buzima mu nzaruka zose, ntikigera gihinduka kuko Imana ntihinduka. Imana ntiyihindukiza mu kirago, naho umenga ni iby'umugabo gusa, ngo umugabo ntihindukiza mu kirago, ngo hindukiza mu ijambo, yihindukiza mu kirago. Imana mu kirago ntiyihindukiza, uretse ko idasinzira ngo ijyame. Aho niho muca mwumva ingene iri jambo rya Esperance ritwaye ibintu byinshi, rica ribamwe ikintu cya perseverance, guhoza koko tugira tuti ko turondera ko duteramira ikintu kiriho, kuko kubera ko Imana iriho yacemeye kiri mu Mana kiriho. Umwigeme agateramira umusore bazokubakana, ntazaragenda honja kuri bose kugira ngo yumve uhonjeka neza, kuko agira ati ndazi hari Imana yangeneye, kuko Imana ntiyambeshe. Nuburoro na Karon hanze gutyo umuntu agateramira ikiza akagira ati jewe ku bupatiri bwanje cyangwa ubikira bwanje sinzova ko, kuko hariho promesse Imana n'indahiro yatanze ngaha. Umugabo wanje cyangwa hamwe yomvanga, abagabo barakunda kuvanga abagore. Uyu munsi mbasigaye bisigura ngo nta mugabo umwe ngo abumbwa n'umugore umwe. Aho umugore yorondera kubumbwa n'abagabo benshi, niko nawo vyakira. Ngo yangurumva ngo umugore ngo biragoye, ngo muri culture ibundi ngo biragoye. None kweri iki mugira culture yuko umwe ashobora gucika umuhimbiri uwundi akaguma na fidelite. Naho umugabo wanje cyangwa umugore wanje yomvanga bangaye, jewe sinzohemuka, kuko ari bacu bagira ati ko bitanguye kananye ndakaje ko. Uko no kwiyumvira nabi, ko bose biba mu gihugu sinkitanga ikori. Oya, nuritanga kubera yuko biba canke batiba, ni kubera umutima wawe uri mwiza fidel ku neza rusange y'igihugu. Mwari muzi ko bitari mu buzima bwacu bwa misi yose. Kwibanga ry'ibintu vya Radio Maria sindabikora neza kubera yuko bose bavyumva babisasira neza bamvuga neza. Oya, ni fidelite, kuko ndabihemutse ko mba nihemutse ko. Harantu Paulo agira ati kuko Imana idashobora kwihemukako, ariko ngo twebwe duhemukiye nitwe tuba twihemukiye twebwe nyene. Hariho ibintu Imana yarahiye, iyo umuntu abishitse ko nta no kwirigura bitwara mu nyigisho nyinshi mu negotiation hari Arusha ngo twobikora cyangwa twobikora, ni direct, kuko aho hakoze ko ubukoze ku ndahiro y'Imana. Ubukoze ku ndahiro y'Imana. Aha rero ni hamwe umuntu acagira ati voilà, ubu nanje ngiye kwimenyereza kubera uko kwisigira, kuko nzi ko ndiko ndaba mu kintu kiriho mu Mana, kandi Imana yama itwiyumvirira ikidukiza, ikiturokora, kandi bitebe bitebuke ariyo igira ijambo rya nyuma ku bintu. Aho niho turyohererwa rero, akagira ati ibintu bishobora mugabe ijambo rya nyuma riri imbere y'Imana, byose bihereza imbere y'Imana. Pana tubwira ati ngo byose bikomoka kuri yo, byose bigengwa nayo, kandi byose bihereza kugaruka imbere yayo. Aho kandi nigere mukibagira niko katuvyaramwe umwizo wo kugira tuti iki kintu nteramiye, iki kintu mfise sindekura, je persevere, je reste fidèle, na ibindi byose wamenga byomfashije birahavuye. Nibi tubona rero naberanda, ukabona nk'umwana w'imyaka 10 n'ingahe nk'uko kwa Agnes ashobora gukomera kuko yamaze gushira umwizero wose ngaho, Imana igacimuha inguvu zidasanzwe zo guhangara ibintu biteye ubwoba. Aho n'abantu bakuze bakomeye wasanga hageze ngaho bashacoba bagasubira inyuma bakihakana Imana. Kwico gihe hariho uruhamo wakomotse ku mampere yitwa Dioclétien, yarica gose abakristo, ariko ko kagora akavuga ati jewe ahubwo mwantebeje ni munyarukize jewe ndi umukristo. Adolescente ushaka gusanga abantu bakuze wagira uti bo bari baza baranariye n'imyaka myinshi y'ubuzima, nimwokomera mu gataha. Agira ati popo n'umutamakazi umwe yamari ko ari idoga ati urantebeje iyo ruje, bagasanga niwe yacara inguvu zo kwiruka hanze gutabaza.
umwana yarageze kuryoherwa n'ubuzima, n'uwo muntu wo muri noblesse, umukobwa mwiza ariko arondegwa n'umuntu w'umuprince, umuntu w'umuganwa, yarageze kurya ngavuga ngo kurya ubuzima, kurya ikirori, ukabona Imana imushizemo ijambo ryayo, akumva yuko ahubwo adashobora guhemuka kuko yumvise muri Kristo ngo yantabonwa, ngo itume umuntu ngo ashobora kugurisha ibyo atunze byose kugira ngo yironkere iyo ntabonwa. Ivyo rero bikomoka muri ubwo bukomezi buzanana dans l'espérance, kuba warashingiye kumva uti Imana ntibesha, ahantu yarageretse kw'indahiro yayo. Hari ukuntu yaciye abigereranya na Iburahimu. Muri bukingene Imana yigeze kurahira Iburahimu, muragenda mu bisome. Imana yigeze kurahira Iburahimu, ngoma ndabibibutse gatonya, biraryoshe kugira ngo mwumve ko ari ibintu bikomeye, kugira ngo namwe mwumve yuko ikintu murondera mu Mana, mwumva neza ko mugisangiye n'Imana uko eklezia bamurikiramwo, ntiwigere urekura. Naho ibintu vyo kurekura, naho ibihe vyo kurekura, gumako, kuko nutarekura ijambo ry'Imana ko ari iry'Imana, imperura yifise. Imperura yifise. Iyo tagiye turiyumvira gutyo gushitsa ngaho, ni hamuco usanga ibihe nka bene bituriko turacamwe mu buzima bica bidutitura, nta numwe asubira guteramira ineza. Ati none bose ko ariko bameze, twese tumere gutyo. Kagira uti oya, simera gutyo, ko meze gutyo nzoba ntaye ejo heza, nzoba ndahataye kandi nzoba nzimije n'abandi benshi kuri ejo heza. Ejo heza saharaho gutyo, naho tugerageza guhagararamwo uyu munsi naho bigoye, kuko tuzi yuko hariho umuntu hatugumirije kandi atigera atsindwa. Iburahimu igihe kimwe Imana igomba imurahire, yaciye imurahira uko ngene barahira muri ico gihe. Ngene barahira rero bagira gute? Imana imugira iti genda ufate ibikoko, ubihimbagure, inyama zavyo uzitondeke, ugire nka kuruware y'inyama. Ngo haragera amasaha yo gusenga, agiye ku mugoroba, ariko aragera ibisiga biraza ngo vyaho kizo nyama, Ibrahim aravyamira, arindiriye Imana kwiza, ngo habanza kuza agatiro karamutwara. Kenshi binako gatiro ntimuce mukikanya kitera kakandi gahora kabafata karimo agashetani, harimo agatiro k'Imana. Mugarana kandi ka shetani. Imana yarigirize. Imana mukuze yaje gute? Ngo yaje abona ngo umucana umeze nk'itoroshi yaka cyane, uca muri izo nyama zose uraziturira. Ibrahim acaramenya ati ni Imana irenganye. Uvuga uko barahira ico gihe bamaze guhimbagura ibikoko, no kuvuga abunzi isezerano bose baca hagati y'ivyo bikoko. Bivuga yuko nitwarenga isezerano tuze duhimbagurwe nk'izinya, tumere imihindi giti nk'izinyama. Umva ko ndahira ikomeye. Imana iremera iti najeri nkabihemuka ko Ibrahim nuko atawoneka yihimbagura akayigira inyama. Yarirahiye yo nyene. Bigomba kuvuga yuko hariho ibintu bimeze nk'inkingi z'ubuzima, zintumbero y'icububereyeho, zikaguha kumva rero lo sens iyuva niyuja. Umuntu yazikoze ko wenye nabari ko arihimbagura, abari ko arifata mu kanigo. Twibuke vya bintu vyose twemeye kuri altari imbere y'Imana, kandi bikomeye ku ngero nyinshi, mu buryo bwinshi. Nivyo indahiro zimwe zimwe zikadusaba yuko tumenya kuzitwara mu rugero rw'ubuzima no kuzadapta ku buzima aho ziba zigeze. Hano kugira ngo simpave ntera ubwoba gose, abantu mwarahiye ibintu mukira abana mu mihari, ugaca usanga umaze kuja mu bundi buzima bwahindutse gose, mukagomba kubigumya nka kujya wari umwana. Nurwo bizogenda gutuze bugumya kujya kuri umwana. Ngomara abo twakuranye mu muhari w'ingendanyo harambwe ati ngo mbengo uracatonda inama y'umuhari, ntimufise inama zikomeye zitwaye zigezo z'imihari yose mugira.
mugabo ndafise ingene mbaho nk'ubu nkihereza ryo mu gitondo kwitura umushaha wa Yezu mu gatondo kare nkacandwibira umushaha wa Yezu ugira ngo nze kuwubamwo. Ibyo ntegerezwa kubigumya. Muraca bizirikana neza amapromese mwagize mukiri mu mihari mukiri bato, kuraba ingene uyitwara ku rundi rugeze ko kugira ngo ntutakaze kimwe cy'umwizero gikomeye, kimwe nogira nti ari ipfundo ry'ivyo bindi vyose uri kurakora mu muhari, ukabitwara rero mu bindi bikorwa by'ubuzima aho ubuzima buguhamagaye, Imana yaguhamagaye, bikagutuma uguma uri umuntu agira neza, atari neza ifatiye kukungena abandi bavyumvise babisasiriye bavyitavye neza canke bagushimiye bakagushira ku marezo, mugabo ari neza ugira uti oya iri mwibanga dusangiye n'Imana kuko iri mwindahiro y'Imana. Nico gituma uzoca usanga uri kuragira neza udacika intege, ko kenshi ducika intege kugira uti ko nagize neza ubwo babibonye. Umwibutsa Imana ubwo yayibonye have avuga action de grâce kuri altari, naho ntayibonye hari uwayibonye. Ejo ukagira neza ugasanga mbe naburi kuragira neza barakubesha. Hari umupatiri Saint Jean Marie Vianney haragira neza abantu ubona ukaca ngo bari abantu baraguhenda ati nakazi kabo. Jewe sindabigira kubera yuko bampenda canke ndabigira kuko mba numva nuzuye urukundo, so kuvuga yuko acarekana bakamuhenda oya. Mugabo ntaca cika mubi ko abantu tugirana babi gutyo. Wa urukunda gufasha nk'abantu ugasanga baraguhenda ugaca umenga nta muntu mugishaka gufasha, byose birahavuye ucika. Sinumigeze kuza kumbwira ati pati je hari abantu ba profita ma gentillesse ngomba mbiki ikigatanya igisisire nanje migitimbaye, muzobutaye impera yawe. Kuko uzobikora kubera abo bantu, uzobikora kuko wumva uti ni identité shasha naronse mu Mana gusa, ahubwo shiramwo rero ubwenge bwo kubona uti ubu unye nzoheza nshiremwo akenge gakwiye kugira ngo ntiba profiter de ma gentillesse, ahubwo ma gentillesse bavure. Haro nkuza ubona ko reko aragoye wewe uri kurabesha ukeneye ko ndagufashisha ikindi kintu, reka mayenda guhe nk'inshi nka zibiri hanyuma yabanze bikuvemo. Maze ku munsi hari abantu basigaye baza kutubesha agahamba umuntu wiwe, mugabo ukazobona bari kumwe mboyo ni yaramuhambye kugira ngo arondere icumu, kandi ko abantu tugeze ahantu habi. Karagaciyemo mugabo kugira ngo nubundi ukagize ati ntiturambirwe mu kugira neza kuko twagizwe abantu beza. Muravye nk'ibi bintu tuba mu ngaho muri iki gihugu cacu bihindura abantu babi. Hari umuntu igeze kumbwira ati pati iki gihugu yaravuye hanze, iki gihugu cacu ubu kukibamwo vraiment ntusange ucumura mu kwidoga, mu gutukana, mu gushavura, mu kugira iki, ati bisaba ukwemera kwisha, ati ça demande beaucoup de foi. Ntiyego nubundi muri uko kwizera Imana iradutabarika kuturonsa. Kugira ngo ntusange wacitse intege nawe wihebeye inabi kukugira uti nta kundi nukuzitambuko zivugijwe, mukama kagira ati oya ntuzitambuko zivugijwe, zivugirize turi kumwe hamumenye ingene uzitamba. Gwana kugira ngo uteramire neza gushika ku musozo. Mugaye Imana irazi yuko bitugora tunanigwa tukaruha tugacika intege, ikagaruka ikaduha ikuboko ikagira iti garuka, ikatugirira imbabazi kuko Imana naho ikunda la rigueur, ifise la rigueur dans la souplesse, ifise la rigueur dans l'amour, ikongera ikatuvyura. Nubwo wawisanze kumbura ijambo nk'iri gusanza ahantu wacitse intege ugasubira ukagaruka ukavyuka ukabandanya. Dusaba Mukama kugira ngo nubundi adukomereze intege zo guhoza ko muneza, ko tugira tuti tuyishingiye ubwa mbere mu ndahiro y'Imana itabesha,
nta neza ikozwe ku izina ryayo iyigumijwe ishobora gutakara. Mugabo turabe nitwigere dutakaza ineza yose twasangiye n'Imana, usanga iratakaye tugatakarana nayo. Mukama abiturinde, atuzigame mu kwizigira, aduhe inema yiwe, adukomeze gushika ku munsi wa nyuma. Amen.